Satani arahambaye naho mubona twamutwe nawe gusa hariho umugabo aruta abagabo, hariho umugabo amuruta wanza nta n'ubuhambaza sinari nihenze n'imbwa y'imbwa ntacamaze. Ama rero uwo munsi ari mati ndagenda mu kabare ndanywa kweri ndaborerwa gushikaho ntaha saa yine n'iminota 10. Aho rero umugabo wanje nawe inka n'imirima n'umugabo sizera bashitse mu rugo. Niyumvire namwe abavyeyi muri ngaho, haba abagabo haba abagore muri ngaho, umuntu w'umugore gutahura umugabo saa yine n'iminota 10 waborewe inzoga zigera ngaho. Kweli nari mfise ikumira naho naba naborewe sinatukana naraganye naborewe ntajyama simvuga ikintu na kimwe. Uwo munsi rero hari mw'ijoro numva ubutumwa kw'iradiyo kubera twama turazi ko turumviriza ngo adesitwari iminsi yose mw'ijoro. Ndumva ubutumwa mw'ijoro ariko baravuga kweli burankora ku mutima ndumva ko nakosheje cyane. Mw'iryo joro ndavyuka ari mw'ijoro ndasenga umugabo wanje aryama ndavuga ati ariko gamana ntiyari gutompiza iyi mpwemu mbi yanzingiriye mu kaboregwe, ibindi byose wararwariye urabinkiza, iki ni kuko utokimpiza kandi nzaba abadayimoni batuma jewe mbimborerwa y'umugore. Ndumva ko nigaye mu mutima, ndumva ko mbabaye cyane, birambabaza cyane. Ndasenga ndarira Imana ndasubira mu gitanda ndaryama umugabo wanje atanyibwiye. Bukeye mu gatondo umugabo wanje avyuka agenda ku kazi mu Kanyosha. Avyutse twatanguranye nuko avuye mu gitanda ca ndafata ndambara ikanzu ndifunga igitambara neza ca ndapfukama imbere y'igitanda ndavuga nti Mana jewe ngira ndakuririre kandi ndizeye neza ko amarira yanje aza kuyumva muri kano gatondo. Ati ndarambiwe kuganzwa n'umwuka mubi w'abadayimoni, je ndarambiwe kuganzwa n'imitima, sinakuntu noba nitwa ko nza muri eglise nkagukorera nkagutangira nitwa ngo ndaza gusenga hanyuma nako gusenga Satani akamfatira imbere y'umuryango ntaratera n'intambwe zibiri. Ati none gamana yoba ari wowe nza gusenga canke noba nagiye gusenga Satani. Ndavuga ati ndarambiwe n'ukuri ndashaka kubohoka, ndakwinginze Mana umbohore iyi mpwemu mbi y'akaboregwe uyimpize. Niriwe ndanajana yaruwa yari pasiteri yambwira ngo njane ku karara, ndashaka ko nyerekera muri iki cyumba canje. Ati kandi niwanyiyereka ukanza ukambohora umudayimoni w'akaboregwe, je nzoshinga intahe imbere y'ishengero ryawe kandi intahe yanje ndazi ko izokiza benshi ikabohora benshi. Ikigeretseko nzogukorera ubuzima bwanje bwose ubutagisubira inyuma. Ndashiraho iryo sezerano ndavuga nti Imana ndakwinginze n'ukuri ndarira pe ndariramo bavuga ati Imana irondera umutima umenetse. By'ukuri Imana irondera umutima umenetse. Nimba ukora icyaha ntushobore kumva ukwigaya no kwicuza mu mutima ko wakoze icyo cyaha, nawe pasiteri yopfukama agapfukama amajoro n'amajoro wariko aragusengera mwene data ntuzokubohoza. Mena umutima wawe umene imbere y'Imana, utakambira Imana, wiyoroshe worohe, uce bugufi imbere y'Imana nayo izogutabara. Rero ntabwo nshaka kunyerekera ngaha mu cyumba canje. By'ukuri yaranyerekeye muri repentance kuko yatabana amasengesho yanyu n'ibyo ntibyari gukoreka, ariko nanje narayihamagaye ndavuga nti ndagukeneye ngaha nyene mu cumbi wanje, nzoshinga intahe mvuga ko wasanze mu cumbi wanje ukambohorera ukankirizaho. Intahe yanjye ndazi ko izofasha kandi turetse jewe ndazi ko ngaha mushingira aha nyene muri mwebwe hariho abandi bafite iyo ngorane niyo nari. Rero kugira ngo uyihere ntiwiyorohereze ngo kunywa, urabona hari ukuntu abarokore bigira ngo kunywa si bibi ngo ikibi ngo kuborekwa ngo canke ngo kuvuga nabi ngo kubera izo nzoga, kandi ngo umuntu wanyoye dukeya ngo nibaza ngo ko atari icaha, ngo none ngo icaha ngo inzoga ngo ko bavuze ko icaha wari gisohoka kivuye mu kanwa ngo atari cinjira, wumva ngo inzoga ngo ziri kucane. Abarokore benshi banywa inzoga bishimye bagatangura kuvuga ngo Yesu ngo yahinduye ngo vino ngo ikana, ngo amazi ngo yahindura vino ngo ikana, ngo none ngo nta cyaha kiri mu ngo kunywa inzoga. Bene data inzoga ni mbi cyane, ntushobora kuja imbere y'Imana ngo usenge waborewe. Isengesho ntirigera no ngaha wapatambutse, ntirishobora kuharengana.
icambere kimwe waborewe ubu uri kuranukira Imana mwe muyara ntashobora kuza muri we ngo mubane unuka umuguke w'inzoga urinze unukira umwana w'umuntu akumva kunuka mbwira Imana nayo wumva bica bigenda rero ntarangiriye pasiteri yaduhaye umwanya muto ariko narasezerana Imana ko nzohora nshinga intayi ku kantu kose yangore kugira ngo maramaze Satani n'abadayimoni biwe kugira ngo babone ko hari Imana ibaruta hari Imana ishoboye byose. Ndashima Imana rero kuba yaramboye uwo mudayimoni w'akaborewe iwa yare tunayizanye ngaho ariko gushikisa n'uno musegonda ndayibonye nokone umuntu ndakagarira kwimana n'Imana ndanakabona aho nzobone ko ari umuryango winjira muri toilette mbonye nshize ahantu harakaba unyereke ko ari toilette ngira ninjiremo sininjiremo ndasenga ndabwira Imana umfashe kabisa iki kintu kinkorera ufate inyota y'inzoga yari mu muhogo wanje uyihindura inyota y'imbizi y'agakiza kawe uheguze inyota y'ubuze ibikorwa byawe no gukunda umurimo wawe ahari inyota y'inzoga n'akaboregwe uhasubiriza inyota yo gukunda ibyawe mwana nzogushima niwambohora kandi nzoshinga intare imbere y'itorero ryawe none ndashimira Imana n'ukuri aha muri repantage kuva ndahinjira mu mpamvu wo mukwiza ninjira mu burundi kandi n'ukuri ndasabye muzonke umurimo kugira ngo mwicare ndanje n'umuryango wawe muri repantage nzoshinga intare nabiteguye neza aha kabica ku mayandi ko narasezerana Imana ko atakintu na kimwe nzohorera mu mutwe kukivuga imbere y'itorero neza imbere tukazongera kunywa inzoga zo kudaha nanjye abaye mu buzima bugoye cyane kandi bukomeye bubi nari umuntu w'umuyisilamu yumva amategeko y'Imana ntabwo yayaga ntumvirize ibyo wambwira kandi icyo gihe rero narimerewe neza simeze nk'uko umeze ubuzima bwanjye nari bushoshe ariko rero ngeze mu byaha byinshi baje kunyereka ndajino Imana iza kubura akazi nca nzino gukora akazi ko kubaka meze nk'uko ndakiga nje hano gusengera ngaha hari mu 2016 pasiteri aransengera Imana narinda kwibuka kwezi nari ntegereje hanyuma nsengera Imana yari yanteye indwara zikomeye cyane sinakimubwiye byansengeye indwara yankijije ikomeye yankijije umugera nziza diyabete nziza n'igitigu ubu maze iminsi ndiko ndakoresha kontrole nta ndwara n'imwe ndwaye ubu ndi mu buzima bwanjye. haleluya naho ubwo twiruke tugere mu gasozo niho ntangana Imana ishimwe bashima rero Imana namenye Yesu ari ndamutwari nk'umuntu nkanje nari mbara umusore ari mu ijuru asohoka kugira mariage tugataha ubukwe bwiwe na mwene wacu ariko ndavuga Imana yanje umukama wanje umufashe umpera amashi amen gikomeye none ko nasengera Imana kugira ngo singosubire inyuma kandi iwacu ni kure cyane ndacokosha amayegizamino kemba ku mupaka wo mu Rwanda ku Gasenyi hariya mu ntara ya Kirundo kuko Yesu nashimye amen kandi muheza gihe kirimo none ngaha arengana ngaha muranyuze aha yari irimo ngaha mukora ku mutumba kandi diyabete irakira n'umugeri turakira Imana ishimwe cyane haleluya urumva niyambwira kwaye mukayesera mu gihugu Imana ishimwe haleluya ndavuze Imana nishimwe
haleluya, Imana ishimwe. Umunsi ndagufitiye ijambo rivuga ngo ibyapfuye biraza kubigira bizima. Hari umuntu yabyumvise? Ibintu byapfuye, baraza ko ibintu byapfuye biraza kubihindura ibigire bizima. Amen, amen. Kandi gukorera ibitangaza ni byiza gushima. Hari undi muntu yagize ubwoba Imana yakoreye ibitangaza? Undi muntu w'umunyabwoba niba yagize ubwoba? Nzobaha genda bavuga ko bizogenda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndashaka gushima kubera jewe nagendeye mu bata bwinshi sinari nzi gutora. Naho umusore afite ifaranga kweli nkaraba inkumi nkayishima, tukiruka ayikananira nkayireka, indi tukiruka ikananira nkayireka, hanyuma nabona iyindi uko nyene. Umurisho wa mwisho ni umugore mwiza w'iteka yabaye udashimana na hafi y'akazi. Amen. Mbona ko shimwe neza aranyarukiye. Imana ishimwe. Icyozi musengesho y'uno munsi hari ikintu kidasanzwe Imana iza gukora. Byabyo byapfuye biraza kuba bizima. Muhaguruke dusenge. Haleluya, haleluya. Yabwiye ibyapfuye biraza kubirekana bigire neza. Ubutaha urwaye kwizera uzogaruka ushinga intare